ayo bagwamagaye muzungu ko ndazi ko maze kubigwamagara c'est sûr yego ni ibintu bisanzwe kubera nje namaze kubimenyera ko navukiye nga mu Burundi nakure mu Burundi ni ibintu bisanzwe kuri njewe gusa ukamuraba icyo avuga kuvuze nabi niho cyo muhindukira ukamuraba kwera ukamwishura mu Kirundi nyene agasigara maramara akaramaramara nuko nyene je me sens à la maison quoi uramaze kuja mu Buhindi oya oh way yegate uri mu Buhindi oui mugabo sindashika kubera iki bon, depuis que je suis enfant et que j'ai grandi, j'ai juste été en Europe et l'Afrique. Donc, au-delà de ça, et peut-être à Dubaï, mais au-delà de ça, en Inde, non. Et comme mukuru wanje yavukiye Ngozi. Niwe no wa mbere no wa kabiri nawe yavukiye Ngozi nyene. Bona barundi tu, nabarundi jana kwijana. Niwe wenu uri umuhererezi. Muharerezi abahererezi b'abahindi bafata gute abarundi usanga bavuga ngo barafyina mwebwe babimize gute c'est presque la même chose, c'est similaire vraiment. Donc urafyina urashobora kubivuga uko nyene icyo ujya mu muntu yari yagize nabi gose afite bavuze ngo nikora ngo yitwaje ngo nuko ari umuzungu abandi bati none badukubitira badukubitira ni wacu est-ce que s'il est ivre ou quoi que ce soit il a ses propres raisons juste laisse-le et continue ta route. Pourquoi tu vas prendre déjà c'était un enfant qui vient de l'école je crois si je me trompe pas parce que j'avais vu il avait porté un uniforme alors j'ai vraiment trouvé moi-même très bête ce qu'il a fait et très je sais pas comment me le mettre mais vraiment c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait mal. Moi je me suis dit j'ai pris la peine ce jour-là de prendre ce numéro et j'ai écrit dans WhatsApp j'ai dit votre excellence j'aimerais avoir une nationalité burundaise. Je m'appelle Zamir je suis né à Bujumbura et je voudrais que vous m'octroyiez la grâce présidentielle pour avoir la nationalité burundaise. Bon, je me dis qu'il a vu les messages et comme c'était pas des messages qui sont urgents. Siren Vibes TV. Bonjour, bon après-midi. Comment allez-vous? Mumeze neza ndakomeye. Shima Imana. Nenda bakumbuye nari maze iminsi impost ibiganiro bikiye kora ko nari busy mugabo nagarutse. Mabanga bari menshi muzamura bitahura rimwe. Anyways, nitwa Ozira ko ku bantu baravyishe n'ubwa mbere canke batari banzi ko ndazi ko bahari. Niko nitwa hamaye ni Siren Vibes. Murabizi ko dukora ibiganiro vyiza. Rero nimba ari ryambere ugiravye banzugire subscribe. Foko tukuza 100,000. Mwakureze tudakuza 100,000. Mugabo j'espère ko mu kwa kabiri tumaze kuzikwiza parce que ndabizeye cyane. Hama uno munsi ngira nkora ikiganiro n'umuntu ni mushasha kuri Siren Vibes twabwa korana n'ijyambere kandi nibaza ko iyi emission ni special parce que ntasa nk'abandi mwari mumenyereye kumwamenyereye mubona. Bon, ngira mvuge gato histoire ngene twahuriye muri ville hama yari yambaye agapira ka Visit Burundi kakane muranambara muramaze kukabona ka blanc hama vi ukuntu yasa nararyohiye ndavuga wow Visit Burundi chada musaba gafoto je vraiment sanga nasaba amafoto ash nditinyira nibankora amasano mugabo byaraze namubaza mucongera can I take your picture azavyemera navuze mucongereza navuze mucongereza hama acaravyemera acambaza ngo selfie canke ngo yose namugira nfata amafoto yose and then après yaragiye nangiye kugura akantu ko gufungwa nanye nafise inzara cyane tumva vuza ikirundi ko bandi kwenda gutakaza ubwenge no twari turi kumwe bavuga avuza ikirundi canke twumvise nabi twumva aca mubwira ko atambajije mu kirundi man ndavuga yo wow avuga ikirundi ho bibore bibaye ibindi ndamusaba ntabasha aravyemera rero uyu munsi ngira nkora emission no muzungu mugabo ifo question yambenda kumubaza comment ils se sont ibavuze iyo bamwise umuzungu kora ari gihe nyene bamenga biri bizarre anyway yitwa Zamir hama j'ai découvert aussi ko ari muri video y'abaririmbyi b'Abarundi Biggie mugene muyirawe mucamo mubona ya Trayzon Rap Boy bakoranye na Berry Music
mugende muhira muca mumubona. Anyways, welcome Zamir. Bonjour. Ça Bon va? après-midi. Umeze neza? Meze neza namwe. Nanje meze neza nkubise bavuga ikirundi. Uraberewe. Murakoze cyane Wambaye ikirato namwe. ciza. Murakoze. Sade pa mugabo n'ahantu ukora he? Kuri Bonoto. Kuri Bonoto? Yego. Oh. Nyongorera. Yitwa Zamir muga tugira amazina yiwe hama ndamwatake n'amakesi yambwiye ngo sinze kumutortura ibibazo vyanje mugabo nza kubaza ibibazo vyoroshe. Sawa nangora. Umeze neza. Yego. Tugira amazina yawe. Nitwa Zamir Kamal. Yego. Okay. Nibaza ko navuze kesi nza kubaza ni uyumva gutyo umuntu ayo bagwamagaye muzungu ko ndazi ko maze kubigwamagara c'est sûr. Yego. Ni ibintu bisanzwe kubera nje namaze kubimenyera ko navukiye nga mu Burundi nakure mu Burundi ni ibintu bisanzwe kuri njewe. Ntibumva biri bizarre kubera ko deja uvuga ikirundi wiyumva nk'uko umurundi. No bifata kubera urazi nimba umuntu atazi ko uzi ikirundi yo kwibaza ko uri umuntu wo hanze. None cyo wogira ni ko ukinumira gusa ukamuraba icyo avuga akuvuze nabi niho cyo muhindukira ukamuraba kwera ukamwishura mu kirundi nyene agasigara maramara akaramaramara nuko nyene. Wavuze ko wavukiye mu Burundi wavukiye hehe exactement? À Bujumbura. Bujumbura quel quartier? Rohero. Voilà. Rohero bavuga ikirundi cinshi. Ariko ntivyavuye kumenya ikirundi kubera ko hari abarundi nyene baba black batazi ikirundi. Wowe vyagenze utogira umenya ikirundi? Narabyishizemo kandi cyane cyane ko nize école française hariya na kirundi bemera kuvuga ikirundi. Donc c'était comme ça. Waracigishije wenyene? Nahora ngumana n'abakozi nkababaza ibibazo abagenzi babo baje kubabona kubatemberera nahora ndababaza none ngaho mavuze ko bisigura iki bacambwira nuko nyene byatanguye nkabimenyera. Abavyeyi bavuga uruhero rimwe? Abavyeyi bon j'ai perdu ma mère, j'ai mon père qui est là, mais avec lui on parle beaucoup plus français mais swahili quelquefois. Wavuga igiswahili? Yego. Okay, tuvuga indimi zitatu: ikirundi, igifaransa n'igiswahili muri interview. Bisigura ko abantu bavuga izo ndimi zitatu mwese muze murabe ikiganiro. Umuntu aravye urukoba rwawe hari igihe umuntu ashobora kuraba akavuga ati ujya mu type no mwarabu, ujya mu type no muhindi, ujya mu type swatu no mumetino no muzungu, je sais pas, avuye muri Europe. Provenance yawe ni ngiye? Bon, les origines sont indiennes. Oh. Ouais. Oh. Et de nationalité britannique. Ouais. Donc c'est ça. Donc n'umuhindi. Ngurazi nk'umujenali nitwa umwarabu. Yeah. Utandukanye he abarabu n'abahindi? Genre kuntu basa? Bon, les Arabes en majorité ont des cheveux qui sont bouclés, qui ne sont pas lisses quoi. Oui. Et les Indiens ont des cheveux lisses. Navyo narindi nk'ivyo jewe. Navyo narindi. Hariho igihe bon je barigeze kumvuga ahantu narindi singare ngaha mu Burundi bamvuga mu giswahili batazi ko nzi giswahili. Hama ndavuga ko baramvuga. Ndabaraba ndabwira nasikia Kiswahili bacha baramaramara. Wowe bihora bigenda gute iyo abantu ko barakuvuga bazi ko sana kimwe wumva canke iyo uvuga ikirundi ama reaction y'abantu bahora bagira ameze gute? Bon, ma réaction va fixer ni barabuze icyo bavuga ko. Ils sont comme très étonnés de voir quelqu'un qui parle kirundi très bien, qui comprend tout et qui lui répond, et d'un coup il y a ceux qui sont vraiment très contents, il y a ceux qui sont éblouis. Warabimenyereye? Je genda gusaba ifoto wumvise gute? Okay, nta kibazo? Nibagiye ko ari ibintu bisanzwe. Bon, kwera bakunda kwigusaba kenshi? Oya. Nibagiye ko ari ibintu bisanzwe gusa nico gituma navyemeye. Visite Burundi. Visite Burundi, ça peut être une publicité pour Visite Burundi, donc voilà.
ugiye mupira windi yaguhaye warawugutse? Quand on était dans le groupe de la chanson là, dont tu en parlais récemment. Biggie. Voilà. C'est là où Trezo et Rappy Boy, quand ils ont fait la publicité de Visite Burundi, ils étaient inclus. J'ai demandé un t-shirt après à Trezo, c'est lui qui me l'a offert quoi. Oui, oui. Uba mu Burundi depuis ko uvutse. Ego. T'aimerais vivre ailleurs qu'ici? Bon, vivre ailleurs, non, j'ai pas ça parce que le Burundi c'est comme une maison pour moi, donc je me sens à la maison quoi. Uramaze kuja mu Buhindi? Oya. Oh way, yega te Yes. uri mu Buhindi. Oui, mugabo sindashika. Kubera iki? Kubera, bon, depuis que je suis enfant et que j'ai grandi, j'ai juste été en Europe et l'Afrique, donc au-delà de ça, et peut-être à Dubaï, mais au-delà de ça, en Inde, non. Pas encore. Mais je comprends pas mais uri umuhindi basi mais- wasi kugira basi kiyohise bwa kanje kuraba ahantu abavyeyi banje abasokuru banje bavuye Peut-être au futur, mais pour le moment, j'ai pas encore. basi programmé urafise quoi que ce soit. envie yo kujayo? Oui, je pourrais visiter, même si on n'a pas de la famille là-bas, mais je pourrais toujours y visiter. Ouais, ouais. nuko nyene hari abantu nyene baba baragiyeyo canke bumva bashaka kujayo. Okay, muvukana muri bangahe? Turi batatu. Bose barazi Kirundi? Ko mukuru wanje yavukiye i Ngozi. Uyu ni uwa mbere ni uwa kabiri nawe yavukiye i Ngozi nyene. Bona abarundi tu n'abarundi ijana kwijana. Wewe ni umuhererezi? Ndi umuhererezi mwira. Umuhererezi. Abahererezi b'Abahindi bafata gute? Abarundi usanga bavuga ngo barafyina. Bwebwe babimeze gute? C'est presque la même chose, c'est similaire vraiment. Donc urafyina? Bitandukanye kweli. Donc urafyina? Urashobora kubivuga uko nyene? Oya vyemere? Ça dépend. Urafyina? T'es le fils à papa? Non, j'étais le fils à maman. Oh. Le fils à papa. Et papa? Voilà. Vous usigaranye papa? Oui, oui. Donc Eh. lui, il est toujours là. Voilà, on est ensemble. Abakuru bawe ntibarabagira jalousie ugati Zamir urazi ko wakuze? Pourquoi tu fais ça? Il y a toujours une jalousie parce qu'ils n'ont pas ce que le cadet il a quoi. Après tout. Eh oui. Okay, wakuriye mu Burundi wavukiye mu Burundi ukurira mu Burundi, ni kihe kintu ukunda cyane mu Burundi uvuga ati kora ko abantu bose bagire iyo envie kuba mu Burundi bamenga bohaguma, mais toi woho nta nubwo usa nka jewe je ndashobora ati ndakunda Burundi kora ko maybe ndu Burundi kazi wonga hanye w'amaraso mva hariho impamvu, ariko wewe ni kihe kintu kituma wumva udashaka kuba handi atari nga mu Burundi? Ko namaze kumenyera imico yo ngaha, lifestyle yo mu Burundi, bica biba ugiye ahandi ni gutangura bushasha kuhamenyera, donc ça devient difficile. Abagenzi Ego abagenzi benshi bari ngaha, ego abo twiganye. Ntabwo bishika ugasanga uriko hari abantu bakwekarta kubera ko utari umurundi canke ugasanga abandi bako barakwishira gose ko twatakura bavuga ati ni umuzungu, ugasanga biko birica ama relation yawe? Non, ntibirashika. Dieu merci, il n'y a pas eu quoi que ce soit comme ça. Vraiment, je suis très fier de ça. Abandi bantu musangira uko batari abarundi bo bavuga gute baba ngaha? Abashasha bashitse vuba ngaha, bafise ibibazo byinshi nawe uko bataramenyera Ikirundi, nanje ko navukiye ngaha nta usanga n'igifaransa bazi nta n'igiswahili. Exactement, niyo baca bibaza ko mbega uyu ni Murundi nawe wari bibaza none uyu muntu ni wahe. Hari ikibazo ngenda kubaza nibaza ko kiri un peu kitari ciwawe. Dernièrement hari umuntu yakubise umwana n'umuhindi kandi warabivyumvise ndavyibaza? Waravyumvise hari Ngozi yakubise umwana aramukomeretsa, abantu barabivuze ko majama menshi ko atari umurundi ngo ni mpamvu ataciye ahantu, uretse ko dushimana ko yarahanwe baramuca n'amande, ariko mwebwe nk'abantu musangiye igihugu canke musangiye urukoba mwabivuze ko gute ama commentaire yanyu? Ikintu cya mbere icyo yaragize nabi kubera urazi nka twebwe turi nga kuva tukivukiye twafashe Uburundi nk'umuhira.
none umuntu aje ijya ejo cyangwa vuba ngaha mu Burundi atanguye business cyangwa ibintu bitoya ejo akagera kure twe turi ngaha twe two twamaze kumenyera ngaha kungene tubaho nabo bategeza kumenya kungene babaho n'abantu bo batanguye akazi barondera financement yo kubaho nawe mugabo icyo ujya mu muntu yari yagize nabi gose afite bavuze ngo nikora ngo yitwaje ngo nuko ari umuzungu abandi bati none badukubitira iwabo badukubitira n'iwacu est-ce que le fait ko uri mu blanc utari mu black hariho ama opportunity ugire kurusha uko abandi bantu bayagira araba black ça dépend. Dans les pays, il y a des pays qui sont racistes. Ça dépend vraiment beaucoup. Il y a des pays qui sont racistes, mais tout ce que je peux dire, on est tous humains. On doit vivre ensemble et être unis. Donc, c'est ce qui est bien quoi, dans la vie. bamuciye amande ya 10 millions ahari d'abord ahereza ujya muryango ngishaka babaro ko bavyita n'amande ya 200 n'imyaka 4 imyaka 4 ego kandi numvise igihe azoheza iyo myaka 4 bacamuha 24 heures baca bamurungika nazosubira nga mu Burundi ng'imyaka 5 ndibaza ego est-ce que iyo habaye ikintu nk'ico onye entre vous ama communauté y'abahindi nga mu Burundi murashobora guhura mukayagati bino bintu byabaye ntagira undi muntu azobikora canke umwe wese vis-à-vis bon c'est pour la première fois ça vient de se passer, c'est quelque chose qui est de nouveau à Bujumbura, donc personne ne sait comment s'y prendre. Et personne n'a pris encore cette initiative de dire que, bon, écoutez, nous sommes dans un pays étranger, il faut que ce que la personne a fait, que ça ne se reproduise pas en n'importe quelle situation qu'il y a, même si quelqu'un t'insulte, écoute, s'il est ivre ou quoi que ce soit, il a ses propres raisons. Juste laisse-le et continue ta route. Pourquoi tu vas prendre... Déjà, c'était un enfant qui vient de l'école, je crois, si je ne me trompe pas, parce que j'avais vu, il avait porté un uniforme. Alors, j'ai vraiment trouvé moi-même très bête ce qu'il a fait, et très... je ne sais pas comment me le mettre, mais vraiment, c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait mal, de voir quelqu'un qui se permet de faire ça. Surtout qu'il n'est pas chez lui, quoi. En plus, c'est un enfant. Et surtout quand c'est un enfant... Vraiment, il a juste dit, écoute, il a dit bonjour Muzungu, ça ne change rien, il t'a pas dit, il t'a pas insulté, il t'a pas dit quoi que ce soit. Alors pourquoi tu dois prendre un marteau et le mettre ça dans la tête? Peut-être que abandi bazungu batayifata nko bibona shaka umbwire wowe umuntu akubwiye muzungu cyangwa guhamagaye ngo avuze ngo je suis avec un muzungu, ça te fait rien, mais aux autres bon, ce qui s'est passé avec les autres, bon, ça, tu sais, chaque personne a sa propre façon de s'y prendre dans certaines situations. Mais je me dis qu'en majorité de cas, personne ne peut faire ce qu'il a fait lui. Parce que je sais pas s'il était énervé, je sais pas comment, parce qu'on n'était pas dans la situation. Alors, on peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. Mais je me dis ce qu'il a fait, c'était pas, même si la situation combien elle était difficile, il pouvait pas aborder à ce stade-là jusqu'à en finir comme ça, quoi. Ok. Zamir ni izina ry'Abahindi? Oui. C'est un nom indien en même temps arabe. Arabe. Il y a aussi un indien arabe, oui. Ouais. Uchangani kwa uri musulman? Oui, c'est parce que je suis musulman. C'est pour cela que j'ai le nom de Zamir. Ok. Ubahe mwirohero nyene? Oya, carte asiatique. Asiatique, nari sûr. Kweka harabona Abahindi mukunda asiatique. Ok, bon. Twe ni kubera. Cyane kubera ariho hari community nyinshi y'abantu biwanyu. Oya, kera bahora bahita mucyarabu. Donc mucyarabu c'était en général kubarabu cyangwa kubahindi. Donc c'était mélangé quoi. Donc alors depuis que les parents ils étaient là, donc c'est là où on était, donc voilà, qu'on n'a pas encore changé. Ok. Zamir, umuntu akuzaniye abakobwa babiri, une burundaise et une indienne, bose bafise ingeso zimwe. Yego. Wotora uwuhe? Biravana. Cyane tora bose babiri kubera. Kubera ari musulman. Oya bakubwiye utora umwe entre une burundaise et une indienne.
Bon, vraiment, moi, je peux pas faire le choix, soi-disant que soit c'est une indienne, ça doit être sûrement une indienne, quoi. Oui, j'ai pas genre, comment je peux dire, comme j'ai vécu ici, j'ai beaucoup d'amis burundais, burundaises, et tout comme indiens, indiennes. Donc c'est normal et ça dépend du choix de la personne, mais bon, et ce que le cœur voudra choisir, quoi. uramaze gusohokana n'umurundikazi Ego, umwe et watatu. batatu Ego, n'umuhindikazi ego. batandukaniye ku kirere. Bon, chacun a sa façon, tu vois. Il y a les Burundais ont la, comme de nature, comment je peux dire, ce que de la façon dont ils sont, c'est comme ils le sont, quoi. Ça ne change rien. Donc. Alors, je suis sûr que tu connais mieux que moi. Donc, comme vous êtes, ça ne change rien. Ça dépend de la choix d'une personne et de ce qu'il apprécie de la personne. No, afite c'est kuvuga a différence entre umuhindikazi ariko usanga bavuga ngo bahindi ngo barubaha abagabo cyane bameze uku. Ça, c'est quand tu es marié. Ça, c'est quand tu es marié. C'est là où tu dis que tu as une femme ou quoi que ce soit qui est compliquée ou je Sinon sais pas. copine bose ni bamwe. Oui, parce que c'est le copinage, c'est pas le mariage, donc c'est pas le même rythme. Zamir imyaka umaze ba mu Burundi nibaza ko hari ikintu ushobora ukora muri Bono tukora ahantu heza ariko est-ce que tu as un projet uvuga ati jewe iyi projet ndashaka kuyikora nga mu Burundi? Oui, je voudrais bien faire quelque chose au Burundi pour le bien de la nation aussi, parce que le Burundi m'a accueilli comme une maison et donc j'en dois autant pour le Burundi. Urafise la nationalité burundaise? Malheureusement, non, je n'ai pas la nationalité burundaise. Oh, mais pourquoi? Pourtant, il y a un numéro du président de WhatsApp qu'il avait donné à la population, que soi-disant n'importe quelle personne qui a un problème, qui écrit à ce numéro-là et on verra ce qu'on pourra faire. Et moi, j'ai pris la peine ce jour-là de prendre ce numéro et j'ai écrit dans WhatsApp, j'ai dit Votre Excellence, j'aimerais avoir une nationalité burundaise. Je m'appelle Zamir, je suis né à Bujumbura et je voudrais que vous m'octroyiez la grâce présidentielle pour avoir la nationalité burundaise. Oh. Bon, je me dis qu'il a vu les messages et comme ce n'étaient pas des messages qui sont urgents pour le moment, je me dis que peut-être au futur, quand il aura beaucoup plus de temps, il m'appellera et que si ça marchera, oui. Il faut réessayer. Je veux réessayer, bien sûr. Mais bon, je voudrais pas aussi le mettre beaucoup de stress. J'en sais qu'il en a beaucoup de stress avec tout le pays. Je suis sûr qu'il a ses propres stress. Tu vois, c'est uzogerageza ubundi buryo abandi bantu bashaka kugufasha gushika parce que nawe barakubwira kwishura message, c'est un problème. Ni chance. Umunsi azobona iyi interview ndibaza ko umunsi azomamagara. Wowe ufite nimero yiwe tumuhana link. Tumuhana link. Ariko mbona mega haramva hari abantu aba étranger bafite nationalité burundaise. Bisaba iki kugira uronke uno nationalité burundaise? Tu dois faire le naturalisme d'abord. C'est un long procédure. Tu dois aller au parquet. Et d'abord, tu dois aller à l'immigration et l'immigration tu dois faire la demande. Et puis, ça va au parquet, ils étudient ton cas. Ils viennent faire la visite des voisins pour demander si tu as été un bon voisin, si tu es quelqu'un qui est aimable envers eux. Et puis, voilà, après, c'est jugé entre une communauté qui est placée, je ne sais pas exactement. Et c'est eux qui jugent cas par cas qui peut avoir et qui ne peut pas avoir la nationalité. Le président lui-même, c'est direct, ça ne passe pas avec ces longues procédures. Au moins, si tu as la nationalité burundaise, qu'est-ce que tu feras? Je serais très fier d'avoir la nationalité burundaise. Pour une fois, je me dirais, bon, je parle la langue burundaise. Et finalement, maintenant, je peux m'appeler un vrai Burundais. Mais muri wowe urumva ko uri umurundi? Nzova mu Burundi. Ok.
umuhindi w'umurundi oya Eh. nzova kwa kundi watanguriye wambwiye ku muzungu nabaye umurundi ntuzosura muguze kumwe witwa umuzungu tu amwake dushaka wisiga amakara ku bantu batarabimenyera nuko nyene mugabo moi je serais fier de l'être. uzogende wiyanikire ku zuba asha yagiye ya vrai ryo kwitanganyika hama urabe ko na po yohinduka mugoro tukaraba hindi birabura. Oui, oui, il y a bon d'après ce que je vois dans les documentaires et dans les ngo télé. ni barabahindi ba vrai. Non, il y a Eh. des Indiens qui viennent du sud de l'Inde, South India. Ces gens-là, ils ont un teint qui est très foncé. Oui, oui. Ils ont un teint qui est tellement foncé, on dirait vraiment comme si tu le regardes, on dirait soit un Somalien ou un Éthiopien comme ça. Oh, uzogende rero babwire ati jewe mumpe kuri melanini yanyu. Parce que je veux être un Burundais, un vrai Burundais. Ufi nimishatse ushobora buyikate ndiko ndaguha imitwe kugira ube umurundi. Aya. Bazikata imishatsi. Me aba black murakunda imishatsi yanyu Hariho babikunda kweli. Bone ko Eh? baramutwitereka ikaba miremire ikagera ku mugongo. Vuba nari nabigize na mugabo kubera ngira siporo mvuye kuri siporo kuzoza bifata umwanya munini Kuzoza iziki. kuzoza kubera n'amashampoing ufise ibiyasho uvuye muri siporo bifata umwanya nini ya kuzoza narazikase narasubiye Kuzoza iziki. imishatsi yaje koza imishatsi yaje kuyoza hariho ukuntu murabona mwe mufite imishatsi ikora n'ingoga ariko muratinya kuyikata. aya Abakobwa nibo batinya kuyikata. mbivana yego cyane cyane abakobwa cyangwa mo kuri twebwe bivana nawe we style ushaka nimba ushaka miremire cyangwa ushaka migufi bivana nawe we ibikubereye. Mwumvise ikirundi ca muzungu we nta kibazo ko mwita muzungu ashaka kumwita muzungu mwahura muzamugiriye muzungu salut mwitwa Zamir para ko muzungu ta muzungu wazabibagira izina rya cyago mugara muzungu Nangorana mugusanga uri kurivugisha nangorane kandi bikubabaza. Oya Sure. Abo muvukana bahamagaye muzungu bose barakurusha ikirundi kandi bo oya muya novuga ko nje ndakivuga gusumba abandi kubera narabyishizemo kweri uragikunda cyane. Bo bahamagaye muzungu haramutera inkuru zimeze gute muhira? Kuvyereka ivyo nyina numwe arabivuga ku kintu mugabo je me dis que les gens de gauche droite le disent. Fata bon si c'est un je ne sais pas comment le mettre mais les gens quand on leur dit comme ça ils se disent et que les gens l'ont apprécié, c'est pour cela qu'ils racontent Muzungu, c'est pour cela qu'ils le disent comme ça et comme ça. Ngira meretse kibazo nibaza ko ari beaucoup plus kuri business. Mwebwe mwaje mu Burundi kurondera amafaranga, right? Abandi bava mu Burundi bagiye kurondera amafaranga hanze. Nibaza ko antwongira murabivugana entre vous muri famille canke mu bagenzi. Toi tu vis ici wavukiye ngaso ko abavyeyi babaje kera baje gukora ama business yabo ngahane kandi bazi kwekora nuko bazi ko ngahara hari tahana amafaranga. Est-ce que ni kihe kintu qu'est-ce que tu peux dire ku abantu bibaze ko ngata amafaranga hari bakaja kuyarondera hanze mu gihe mwebwe mwavuye mu bihugu byanyu mwumva bavuye mu Bwongereza baza kuyarondera mu Burundi? Bon, icyo navuga ko ça varie. Tu peux aller dans un pays quelconque comme aujourd'hui. Moi, je pourrais aller, prenons un exemple, je pourrais aller en France ou quoi que ce soit. Chercher une vie là-bas, c'est chercher une opportunité. Si l'opportunité te sourit, c'est l'opportunité qui est bienvenue. Si l'opportunité ne te sourit pas, tu cherches toujours quelque part là où tu peux toujours t'améliorer et chercher une vie paisible quoi, pour toi. Et c'est ce que je peux dire en quelques mots, vraiment, c'est ce qui a été quoi. Est-ce que hariho abahora baza bikanka bagasubira inyuma? Oui, parce que ceux qui sont venus chercher, par exemple, s'ils sont venus chercher l'opportunité de travail, bikanga arasubira inyuma acavuga mu Burundi ntakiye
mugabo biravana hariyo ibikunda hari ibitakunda bivana n'icyo wazanye na n'icyo ufise mu mutwe ibikorwa ushaka kubikorera n'ibyo bagenda. Ok, bon, mu guheza shaka uhe message surtout les étrangers qui vivent ici au Burundi. Wowe uri umuhindi mugabo deja babana neza n'abarundi werize ururimi rwabo, mais hariho abandi biyumva umenga bari supérieur parce que maybe bafise urukoba rwera, twe dufise d'abord nitwe dutesa shaka ugire message baha comme ufise urukoba nk'urwabo en français kugira bashobore kubitahura. Hama ubumvishe ko bon, je sais pas, ici c'est notre pays baje ngaha badusanga ngaha muri wacu baje kurondera amafaranga, c'est vrai ngaha iwacu mugabo ici c'est chez nous, donc bumve ko ntibari supérieur à nous kuko aha ni wacu. Shaka bivuga umuzungu genda yivuza amazanga ndiko ndabakarira. Oya ni ibintu bisanzwe, tu vois. Ugiye dans un pays, tu dois respecter les gens qui sont là. Tu dois premièrement, comment je peux dire, chercher à savoir imico y'abantu, kungene babana n'abandi, pour que tu t'introduis dans cette famille-là et que tu cherches à la comprendre mieux et pour que vous viviez ensemble, tous ensemble. Et vraiment, c'est la meilleure solution de vivre avec les uns les autres dans n'importe où, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique ou en Asie ou dans les pays arabes du Golfe. Je me dis que toute personne qui se déplace dans un pays à un autre, de son pays d'origine à un autre pays, il doit faire en haut, en bas et comprendre la nature des gens et vivre et chercher à savoir comment vivre avec ces gens-là sans créer des problèmes avec qui que ce soit. Ça, c'est vraiment une solution pour tout le monde. Parce que on est tous des humains. On est tous des humains après tout, même si la couleur de la peau varie. Mais vraiment, sincèrement, tout le monde, on est tous égaux, on est tous des humains. On a été créés par notre créateur qui est là en haut. Et il nous a créés pour qu'on puisse se comprendre. Même s'il y a des hauts et des bas, mais il y a toujours quelque part une base que tout le monde peut s'asseoir et se comprendre chacun et chacune. C'est ça, si tu crées des problèmes, bazogufunga ubaguca amande. Ngaho un exemple. Bon, Zamir, d'abord je te remercie. Merci aussi à vous. Hey, tu geta muziki Swahili? Oh, pourquoi? Shaka kumva ton yawe Kiswahili. Unaweza kuongea hamna shida. Unaweza kuongea hamna shida. Ongezea hata dakika kidogo utaongea. Niongeze dakika kidogo, yani nikuulize. Umejifunza aje Kiswahili? Nani kakufunza Kiswahili? Wazazi wangu walizaliwa Tanzania. Mama na mzee wote walizaliwa Tanzania. Sasa wakati walikuja hapa nao walikuwa wanajua Kiswahili. Sisi tumekuwa hapa, mimi nilikuwa naanza kujifunza Kiswahili na Kirundi. Ulijifunza Kiswahili hapa Burundi? Nimejifunza Kirundi ndio gisi nimejifunza Kiswahili napo. Lakini naongea Kiswahili vizuri kushinda Kirundi. Mimi naweza nikasema kweli Kiswahili ni nakijua zaidi ya Kirundi, lakini Kiswahili napo kwa juu tunaweza kusema hapa East Africa community yote Kiswahili ndio lugha watu wote wanatumia. Ndio maana umejifunza sana Kiswahili kushinda kuliko Kirundi, ama Kiswahili kimekuwa rahisi juu Kiswahili ilikuwa rahisi sana kwa juu wazazi tulikuwa sana mama tulikuwa tunaongea sana Kiswahili. Sasa ilikuwa rahisi kuongea. Sasa kwa juu Kirundi ilikuwa sio kila sana ilikuwa napata muda kuikaa na watumishi wakati wao hawana kazi, ili ni warafiki zao kwa naongea niwaulize maneno wenyewe waliongea na rafiki zao matafsiri yao ili nijue zaidi. Ama na rafiki zako wanaongea Kiswahili, tunajua kama Waislamu wengi wanaongea Kiswahili. Waislamu wengi wanaongea Kiswahili, lakini sio eti wote wanapitana kuwa wanajua Kiswahili. Kuna wengine wako Waislamu lakini hawajui Kiswahili nao. Lakini wengi la majorité. Sana majorité sérieusement majorité wanaongea Kiswahili. Avugane Kiswahili. Joke chegihera na ninge ndazi Kiswahili.
nangorane turashobora kubandanya mu kirundi iyo mpuye n'umuntu avuga igiswahili nk'uko aca binyika arangura none vyavuraga ndazi igiswahili jewe muga ndakivuga. Bon Zamir, avant de terminer ntakubajije kuri video ya Big Big yo mwa abazungu babiri ari umukobwa na wewe. Yego. Sinebwa aho make ko ari wewe ndabihomatse umenye ko abage mashapo wari wambaye nabiga mpuzu. Musanga muzanye nabage bahungu. Rafi Boy, Trezo, Berry Music. Il y a un ami en commun qu'on avait des deux côtés. Mhm. Yamamagaye yambwiye écoute barakeneye umuntu kugira role ya se ujya mukobwa birashoboka ko ubigira nabwiye ego nangorane nuko nyene byagenze babona ufise imyaka ingana niyo umuntu w'umupapa w'umuntu ndibaza ko nawe igihe waravye video ntiwabimenye kubera c'est vrai mugabo ntabwo wasa nk'umuntu w'umupapa ahubwo jana nzi ko wewe ahubwo wari wivye umukobwa wa musheri w'abandi nivyo natahuye. L'histoire était que j'étais le père de la fille et que l'époque coloniale qu'il y avait donc tu voulais pas que umukobwa akundana n'umuntu noir. Voilà, c'était ça le concept de la musique qu'ils avaient en tête quoi. Voilà oui. Mukoroni Zamir. Oya, c'est de mukoroni quoi. Nabayacteur gusa. Iza kuba uri umu origine belge. Hein? T'es d'origine belge hama ugacukina ugacuba waravukiye mu Burundi ukunda abarundi gutya anye ngo se umuntu akaragomagara yo wari umukoroni nta keza kawe umukoroni tusubira mu Birigi bica byisha byose. OK nuko ngenda abandi nibigeze bakoloniza pays nimwe. Non, là, il n'a pas été. Il a été colonisé, lui, par les Britanniques, par contre. C'est presque. Chaque pays a été un colonisateur ou être colonisé par. Oui, comme le Burundi a été colonisé aussi, tout comme l'Inde aussi. OK, Zamir. Merci beaucoup. Comme l'invitation, Ange. Parce que y a tangoye. Atesa vraiment. Atesa. T'as quel âge? Ça reste secret. Pourquoi? Ça reste mais t'es un garçon, hein? Ça c'est pour les filles. Ça reste c'est un secret ça. Ah mais pourquoi? OK, les trentaines, les vingtaines. Ouais, la trentaine. Oh. Ouais. OK. Harageze kugira mariage. Urafise mon fiancé? Non, mon fiancé c'est mon copine. Niyo bija basi. Ego. Tuzobira. Nagira ndamusabira umugore none birahaye. Nihangana arafise umukopine nimuze kumudraga. Urafise Instagram? Non, malheureusement non. Mais pourquoi? J'ai quitté Facebook et Instagram parce que c'était un peu trop addictif pour moi. C'est là où j'ai quitté ça. Instagram na Facebook? Non, tu pouvais travailler, mais chaque fois tu avais tendance à faire scroll et chercher qu'est-ce qui est de nouveau encore. Donc c'était un peu chronique de tout le temps aller voir ça. Donc j'ai quitté carrément ça. OK. Ukora muri Bonoto mugabo ukora mu biki exactement? Je suis dans le département de logistique. Ah. Ouais. OK, no apanga ibintu. Muratanga akazi tuzana amakandidature. Bivana na boss. Boss yavuze akeneye abakozi. Ashaka uzotwibira akabanga ati abantu mushaka akazi bucumbwira je nkabanga ndababwira ati muri Bonoto bako barangaje mugende ngorane mugabo ubunye ico nzi ubunye comme la situation est un peu calme. Sinibaza ko c'est le bon moment pour qu'ils engagent d'autres personnes mais au futur peut-être ils vont le faire, je suis sûr. OK. Ouais. Alors les amis, nahaduhereje ikiganiro cyacu Zamir, merci beaucoup. Shaka usezera abantu babwire ati bye bye. Si vous avez aimé l'émission, mushire ko like, mu partager et tout. Merci beaucoup. Bye bye. Tuzosubira mu kiganiro kizokurikira inye, vous savez je vous aime très 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 fort. Mugire subscribe abatarayikora mu sonde mu kande like mu sonde like
hama mu partage antara hari abantu batazi gupartage aho musi ya video hariho ahantu handitse partage abantu baba barindire kubaha link batazi kwitorera link bonyene ashaka gutora link wewe nyene usondaho hari partage musi ya video yawe hama bashaka kupropose ama application ushaka kuyipartage ko and then bashaka kushaka kuri WhatsApp canke ahandi ushaka banuko ndababwiye nzoguma ndababwira ndabigica vyose. Alors à très bientôt, bye bye. Siren Vibes TV.